iyo utashushije hakiri kare birapfa. C'est comme ça. Sophie les résultats. Amatora amaze guhera, qu'est-ce que je n'ai pas eu comme pression? Genda wange amatora. Uyange. Ati naye nindayanka niwe uzoza kwisigura cyangwa ni jewe. C'est moi. Ndaguhaye 20-30 minutes uze kubivuga utabivuze jewe nzoba nagiye. Donc c'est ça. Guha ijambo abanyagihugu. Rero twamaturi ko turensista auprès à son excellence n'ababose babafasha kugira ngo bashake bakurikize imbono ishobora gutuma buri muntu yiza amashure agaruka agashira mu ngiro ivyo yize atagomba kwirukanga mu matora. Je nabivuze kuva kera kandi ngiye kubisubiramwo naho abantu bashobora gushavura ntaco barabikora. Je ho mperukira mu Buganda c'était comme ça kandi mu Buganda umuntu yitwa Museveni bari bamwedetse abazungu nagombye kubakoresha inama kabiri. Je direze utayikomeye cyane kubera iki kuko jewe mu byo nshinzwe ego ndakurikira amatora ariko banshinze cyane gukurikira inyuma y'amatora. Guhuha kugabanya induru bose nkabagarukana kuri reference z'amategeko yabo niko kazi nkora cyane ariko ngenda ava. Hari ibintu bimwe tugomba kugumya ku mutima. Ngambera amatora ni higanwa rero murahiganwa amategeko abahari kandi niyo twisunga twese kandi ushobora gutsinda mwese. Ubutsinze rero bujya naho twamaturiko turavuga demokrasi ikiba dictature ko watsinzwe ko warushijwe. Ibyo tugomba kubimenyera tukavyakira kuko kandi tugategura abantu tuba turungitse. Burya igikuru nuko bene ayo matora agenda neza. Icyo ndaza kukigarukako ariko ndiko ndakurikirana bagiye baravuga byaciye binyibutsa igihe twariko turaharanira intayo yo kwikukira naho nari nkiri muto. Abarundi muri rusange bagiye hamwe kugira ngo turonke ukwikukira. Byari bikenewe. Mu nyuma murazi ko intwaro yahindutse kubera byashikiye umwami haza zijya ntwaro twabonye z'abami Combero. Twagiye kugaruka mu ntwaro ya demokrasi muri 1993 ariko amatora ya 1993 mwarabonye ukuntu yagiye excellence yamya bivuga. Abarundi barabona ico bashaka. Bisigura yuko intwaro uko zigenda burya abanyagihugu barabona ikintu gikuru. 60 igikuru independence. 93 igikuru dushaka intwaro ya demokrasi. Tuve muri izi ntwaro tumaze mwigi. Abanyagihugu sibijuju. Nubu hariho amadefi iki gihugu kirimwe muri iki gihe muri aka karere. Iyo uri kuratembera mu banyagihugu uzoza urababaza. Hariho ibintu bimwe abanyepolitike batabona ariko abanyagihugu babona. Bagira bati ubu
ibi by'ubudumbi tubivemo dufate intumbero imwe. Je naragiye gutora kandi naraganiye n'abanyagihugu batari bake haba ngahi Bujumbura haba na ruguru. Hariho ini preoccupation abarundi bafise. Turafise ibibazo by'ibitoro nko Excellence yamya bivuga n'ibindi. Ariko turafise iyindi ngorane yo muri storage. Je memere impression ko hariho bamwe ngaho batabibona. Ariko iri kuraganira n'abanyagihugu babibona indya. Babibona indya. Abantu bange barabisimba ariko birahari. Amagaburo nyamawi. Ariko ubu hariho ama preoccupation akomeye. Jewe ndibaza, jewe niyo lecture nkora. Nshobora kuba nihenda ariko ni lecture jewe mbona muri iki gihe. Bisigura rero yuko bunya natwe bw'abanyepolitika certains égards dukwiye kuza turicara tukavuga ati mbega igikuru muri iki gihe ni ikihe tugomba kuja inyuma. Kuko muri ibi bihe turafise un combat de survie. Sauf pour ceux qui ne le voient pas. Jewe simpenda n'ibintu mbona hirya no hino niko bimeze. Igikuru rero burya nuko dushobora kuorganiza kureva bene izo defi zose ariko tukaguma mu ntumbero ya demokrasi. Rero nama nkurikira amatora yo hanze burya igikuru nuko igihugu kigiye mu matora gikurikiza amategeko agenga Union Africaine mu vyerekeye gutegura amatora. Ico twama tugikurikira aho tugiye hose ni reference absolue. Ikindi dukurikiza ni amategeko agenga igihugu. Kuko kenshi na kenshi iyo tugiye gukurikira amatora hariho abaca badufata bakadushira ku ruhande kugira ngo tube des arbitres. Oya, turi des observateurs indorerezi. Kuko duhagararira ku mategeko yatowe n'igihugu. Hakurikijwe constitution, hakurikijwe amategeko agenga amatora. Aba yatowe n'inzego z'igihugu. Je ndashobora kugenda ngasanga ayo mategeko ndavye politike mu mutwe wanje ntibihuye. Urabona nk'abaje ba president bamara imyaka 30 40. None bafashe ingingo ko mu president azobaho gutyo no bikora kwiki. Hariho abafata indwaro ya cyane twebwe twasezeye kera. Ugasanga abantu batwicaritse baritodombe bakaja mu manama. Jewe nama ntangura kubicara nkababwira iri tegeko ryatowe gute. Ryatowe n'iramashinga amateka yari. Barabibigishije bakavuga byose ko babibigishije ariko ko atari ivyo. None jewe nje guhindura amategeko. Ntibikunda. Rero iyo ngendo tugomba kuyimenyera bene ayo mategeko yariho n'abatagushimisha n'ay'igihugu ni ya dictature namye ndababwiye. Bene ico gihe uriyakira nukuri j'insiste beaucoup uriyakira kuko utabigize gutyo wosara. Igikuru rero burya niki nuko burya ibwirizwa nshingiro riba ryubatse neza. Kubibwirizwa nshingiro ego liragenga ukugene igihugu gitwagwa uravye ibivuye mu matora. Ibi biti vya politike. Ibyo biti vya politike nivyo watsinze mugabo. Nivyo watsinze. Hariho ibiti technique. Ibyo biti technique n'umufundi. Karabuzoza kuntwara tournevis yanje ntibikunda. Nzi kuyikoresha ndayikoresha. Ije bundi hari ahantu nagiye gusaba igitoro naburaniwe mvuye hanze. Hanyuma ngeze aho hantu hava nyumva ariko kazonshishura. Hanyuma nsanga byahagaze imiduga yahagaze ngo nike ngo groupe yanzu ndamubwira ngo yino uze kunyereka. Aragenda aranyereka sinzi utuntu navyo rwose imoteri iraka
umuriro uraboneka aca aratanga igitoro njaramubwira utangurira kuri jewe utangurira kuri jewe icyo n'amafonction y'ubufundi bano yo mafonction y'ubufundi excellence ifo nukureka abafundi bagakora nico gituma tugomba kuviza cyane cyane ikintu bita iterambere kugira ngo abantu ntibabandanye birukira amaposte politique ni make mes frères ni make cyane ngaha mu Burundi akagahugu kacu ko kameze ni ngombwa ngo duteze imbere iki gihugu kugira ngo buri muntu ashobore kugira icyo akora bantu mutunzwe na politique muragowe kuko politique ni mahindago leo unakuwa number 1 kesho unakuwa number 5 none uzokora iki nibishika nico gituma burya indemezo ya buri muntu nukugira ico yimariye iruhande ya politique udafise ico wimariye iruhande ya politique ntibikunda rero twamaturi ko turensista auprès son excellence n'ababose babafasha kugira ngo bashake bakurikize imbono ishobora gutuma buri muntu yiza amashure agaruka agashira mu ngiro ivyo yize atagomba kwirukanga mu matora je nabivuze kuva kera kandi ngiye kubisubiramwo naho abantu bashobora gushavura ntaco imigambwe 30 ningaye muri iki gihugu bene data je nama ministre dore nderiere nama ndamubwira wewe ntushobora gufata itegeko ukaraba ijya migambwe yose ubona ivuga kimwe ugaca uyipoperanya hamwe ukayibwira ati genda hariya mu mugambwe umwe 37 politike 37 politike zingana gute ariko turabikunda witwe kuri president wumve yuko umeze neza kuko witwa president naho uronka 0,005 ibyo sibyo ifo kugira igihe ukabivamo rero tubimenyere kandi tumenyere yuko burya gutunganiriza abene gihugu ni ikintu primordial ntaze hagira umuntu ashaka kubirenga ko je namambwira abantu tuganira nti burya chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite chaque peuple burya ntimuzoze murasuzugura bene gihugu naho igihugu kiba kiri mu ngorane kuko abene gihugu abanyagihugu baramutse bavumbutse nugira amablende nugira iki hawezi ibuke no nanti tu ngo zizivye nani ntibaziherekeje ntibaherekeje rizurune mpaka c'est comme ça abanyagihugu bivumbuye ni au revoir nituje rero ngaha anya ngo tuvuge ngo tuzobategeka ivyo dushatse ntibikunda banzurabe eske ibi uko vyasohotse niko bimeze je namye ndabare resultat nari ncicaranye na president wa CNDD na secrétaire général sinayinda bizi vraiment merci pour votre expose naravye les bajya baserukira imigambwe les 50,000 bakurikiye amatora ugacura buri mugambwe aho warungitse abaserukizi erega bica biguha une orientation du niveau de la victoire hajyanya kumenya amajwi azovamo irisifize yo uyu yatanguye amatora amaze kubona uzotsinda umaze kubona bajya abantu kabagreye kuko tu ne peux pas gutegeka ahantu tari tibikunda ntushobora gutegeka ahantu tari burya c'est un indicateur ikomeye hama rero burya amategeko kuyashira na application ni yindi ntambwe ni ibintu biba ahantu hose twagiye turaca sino babesha nico gituma usanga hamwe mu matora bazana ivyuma bivuye muri za Amerika niki hamwe baca bakora centralisation directe uhejeje gutora bagaca barungika ajya ma formule F2 buri gihe hari n'ahantu bugurura bagaharura
imbona nkubone ugasanga buri mugambwe bawushizeho umuntu hama bakaza bafata chaque bulletin bahereza kanaka iyi niyo kwa Domitio iyi niyo kwa Petero iyi niyo kwa naka bahejeje ati wowe harori ivyo ufise ibi barabikora je iho mperukira mu Buganda c'était comme ça kandi mu Buganda umuntu yitwa Museveni bari bamwedetse abazungu nagomvye kubakoresha inama kabiri ndababwira ni vuza tande yakwa ati naronkaya saya narenza 60 azoba yibye none kubera iki barambwira amanje ndababwira rero genda mukurikirane naje ngiye gukurikirana turaraba nsubiye kubabaza ngo shango nibyo kweri ice muhaguruka rero murungika ni delegation kuza kumusaba ikigongo kuko arabizi yuko mu mwanga parce que mwagumye mushigikira caguranye mukamwa n'ibifaranga n'ibindi byose donc ni bintu rero bimeze gutyo tugomba kwa maturiko turafata sportivement kandi tukamenya yuko burya guca bene izo manza en politique biragoye je ndabifitiye experience budi hariho ibintu abantu bishira mu mutwe nivyo vraiment moi j'ai cette expérience en 2005 urazi ko ari jewe natwara kijya gihe sibangamenye je narakoresheje enquête ndakoresha enquête au niveau national ninda zotsinda bage kubaza abanyagihugu colline par colline dusanga muzotsinda avec 65 heko narabisiguye mu mugambwe wanje bati ekote wewe sinzi ibyo ushaka ubwo wewe ushaka yuko witoza twese tuhave wewe witoze je suis entré en conflit avec le président du parti kuburyo byatumye baja no mu matora batevye mugani wiwe tilifo gutangura gushusha hakiri kare iyo utashushije hakiri kare birapfa c'est comme ça sauf les résultats amatora maze guhera qu'est-ce que je n'ai pas eu compassion genda wange amatora uyange ati nani ndayanka niwe uzoza kwisigura cyangwa ni jewe c'est moi ndaguhaye 20-30 minutes tse kubivuga utabivuze jewe nzoba nagiye donc c'est ça guha ijambo abanyagihugu kandi ntushake kubatamika ijambo sino un bonjour baraguhinduka rero nyene cyo baro president kuba mwateruye inama ni vyiza kandi kuba mwahasoboye guha ijambo abavandimwe bafise akangonongono ni vyiza ariko jewe ndiko nkaraba bariya bagiye baraserukira nkaraba nibindi jewe narize mathematics bijya bya probability ndabizi nkagake urazi umu engineer ntashobora kuba umu engineer atazi ibiharuro ndabizi burya les probabilités les plus positives zari hajya ibindi byose ni ajustement yongira ibyo biharuro hari abantu benshi mba narahaye inyishu ariko bongira ngo ni ibintu bibona il faut publier izo chiffres ça va dissuader abantu batari bake mais ikintu nshima ni kimwe kandi tugomba gushimira abarundi ni kimwe ni la sérénité bujya ni signe yerekana yuko ibihe tugezemwo malgré les contestations yuko abanyagihugu bavyakira kandi rero bujya ni resultat ikomeye cyane je dis resultat ikomeye cyane kubera iki uko jewe mu byo nshinzwe ego ndakurikira amatora ariko banshinze cyane gukurikira inyuma y'amatora guhuha kugabanya induru bose nkabagarukana kuri reference z'amategeko yabo niko kazi nkora cyane ariko ngenda ava agenda bipoperanye ko ari bibiri mais ni normal yuko umunyamugambwe agira ati baranye nta muzosanga batabivuga ariko je hariho hamwe navumbuye kweri ko bari babibi hariho bari bahaye
5% afise veni kandi naramuburaniye kweri ariko namuburaniye hakiri kare comme son excellence yabivuze avant yuko biba publié twaciye dusubiramo baramuharezo rero inovupa yuko abantu bibaza ngo ni ngorane zivutse excellence il faut faire en sorte yuko aba bantu bose bagiye mu matora ntibaronka amajwi niki baronka uburyo bwo kubaho pa murajya amafonction bavuga ngo uranyibuka kuko burya n'ubunebwe ego uri kompeta mupe ibyo nta ngorane ariko cyane cyane icyo dukeneye no gucreate environnement ituma turonka akazi twavuze ibi bintu by'igitoro ariko igitoro turagikeneye kwe sino ababesha turakeneye internet imeze neza turakeneye ama installation ameze neza mu mazu turakeneye in education iteye imbere ko kugira ngo aba bantu bose bakeneye kwikemura bishoboke ifoko tugira amashuri ameze neza turabikeneye pepe je ndabibona hanze iyo duhuye n'abandi barundi nkaraba ukuntu bamwe bakora ama examen biratugora gusesekamwe umurundi biratugora cyane ababashasha ifo ko tugira amashure de niveau jende umufundi n'abafundi nta kigenda baba electricien baba mekano wapi nta kigenda twebwe twaheza ETS tuzi byose naravise ETS nsanga nta n'imfunguzo bafise none abo banyeshure biga gute batagira n'urufunguzo badashobora kugurura imoteri ngo bashire mu kiyi jete voir au directeur ndamubwira ibi n'ibiki ugenda urabaye interna ya amadirisha n'ibipapuro birimo hamwe n'ekole technique ifise minuiteri ifise byose kwakundi kumutwarira mu rujo rero sinshaka kubafata umwanya munini reka ndabareke nongere ndabakengurukire ku kugene mwateguye runo rubanza nagira nongere ndababwire excellence yuko naho twaganiriye ibyo ingingo nimwe bw'imwe kandi kijya cyumviro n'iki wanyu si ci wanje murakoze